we've got some a common stuff as far as culture is concerned. The reason why when I went to Uganda, I found this. When you go to Rwanda, you find this. Burya ikibira kiragendwa kweli. Ikibira kiragendwa gose mbere baza ko dufise kimwe gusa kiragendwa abantu benshi bashitse mbere bashaka kuca bigumirayo. Hello my people out there, aho muri ko muradukurikirana muri hose. Ni uwundi munsi na yandi mahirwe yo kubaho nkuko mubizi mumenyereye nsanzwe ndababwira. Nimba muri kano kanya uri kuraba aya mashusho, nimba muri kano kanya uri kurumva ari nojwi, menya yuko ari mwe mu z'ubuzima zikurimo. Nihanganisha abariko baratwumva cyangwa bariko badukurikirana bari mu bihe bitandukanye biba bigoye, haraba bapfushije ababo, haraba bagwaye, haraba bagwaje. Ni ibintu nivyo umubiri cyangwa umutima udapfa kwakira nk'inkuru nziza, ariko ndababwira ko ariko ubuzima bumeze, ndabihanganisha kandi ndababwira yuko ni Burundi Kingdom TV idasiba guteramana namwe ababugarijwe n'ibiza vya corona bari mu quarantine. Mwihangane sinikimeze ntashe nidacika niko nkunda kubivuga. Ni Burundi Kingdom TV iri ngaha ku bwanyu, iri ngaha ku bwacu. Ni wewe nimba uri kwadukurikirana utaragira subscribe, genda umunsi ukande subscribe, ugire commentaire yawe kugira ngo tubone aho dukwiye gukosora canke ingufu dukwiye kongeramwe, munadushimire babikenewe. Hama ugende ugakengere naho fyonde kugira ngo ibigano vyacu bize biragushikira kugihe. Ati none umunsi Burundi Kingdom TV ibafitiye iki? Uno munsi nundi munsi twagendeye abantu bariko bakora ibikorwa bidasanzwe nkuko twababwiye, turi ngaho kugira ngo twerekane ibintu biba biriko birakorerwa aho mwebwe mutazi ngo nihe, canke mukaba muhaza ariko kubishikana kwandi bantu kuri mwebwe mutarabikora, ariko twe turi ngaho kugira tubishikaneho. Twagendeye ishira hamwe, sinzi ko ari ishira hamwe, sinzi ko ari societe nyene vyaravyivugira, sinkunda kuvuga umuntu ikintu ntazi nyene cyahari ko sindamuvugira, sindumuvugizi ntibarantora kandi nta n'umuntu avugira umuntu agifise umuntu. Amahoro cyane mutama. Amahoro neza. Ego kuba atariko barakumenya neza, hari abakuzi benshi ndabizi, ariko batariko barakumenya neza turi kumwe nande ari iki vy'ukuri? Ego murakoze cyane. Muri kumwe n'uwitwa Audace Ndabahawe. Audace Ndabahawe nkaba ndumwe mu batanguje ico wisishira hamwe cyangwa twita societe mu Gifaransa, muga mu Kirundi turakunze gukoresha ishira hamwe yitwa Gisabo Tours. Yatangujwe n'abantu babiri, abantu bose n'abahungu. Hanyuma ubu nije ndarirongoye, nije ndanesokiye imbere y'amategeko. Hanyuma Gisabo Tours ni shira hamwe canke nko twavuze ni societe ikora mu gisata c'ingenzi n'amahoteli. Ni shami ryaje kugira ngo rifashe mu guteza imbere ico gisata ndetse no mu guteza imbere ishusho y'igihugu mu Burundi, ndetse no guhimiriza abarundi kugira ngo bagishe baterereye mu guteza imbere ico gisata. Ego urakoze cyane. Gisabo Tours ni ishiramwe ryaje gufasha cyane kugira ngo gerekane ishusho y'u Burundi, nimba numvise neza, gerekane vya bibanza vy'ingenzi abantu bashobora gutemberera. Ariko numvise mu ijambo Gisabo, reka tube ouverte, tube open ko ariko baradukurikirana bumvise Igisabo ni iki? Why Gisabo ho? Ego ntibyoroshe kucumenya ico twashatse kuvuga iyo tuvuze Gisabo. Mbere natwe byadufasha umwanya munini kugira ngo dushobore gutora iryo zina. Igisabo gifise isiguro zibiri. Mu kuyitora iryo zina twatwimvikiye ikintu covuga ibijanye n'akahise, canke izina ryo vuga ibijanye n'imico, canke izina ryo carivuga ndetse n'ibijanye n'ibidukikije. Mugabo ntitwagira amahirwe yo kuyitora, niho twiyumviriye Gisabo twafatiye ku mwami yitwa Mwezi Gisabo. Mwezi Gisabo kuko n'umwami yahuye novuga yatwaye mu bihe bitoroshe. Ico ni kimwe. Mugabo kandi naho yatwaye mu bitoroshe yarekanye novuga yarekanye ingufu zidasanzwe, yarekanye ubutwari mu guhagararira igihugu cy'u Burundi kugira ngo ntikizimangane. Ico ni kimwe. Kindi naco nuko
yahuye n'ibiza bidasanzwe mbwa hose yarahabereye magabo nico gituma yandikishije izina novuga ntizopfa yizimanganye kubera ivyo yakoze. Hanyuma iyo tuvuze rero Gisabo kandi kubijanye n'akaranga muhamwumva avuga ngo Igisabo uri mwiza nk'igisabo, ngo uri mwiza nk'igisabo, ngo Igisabo kitagira umurando, sinzi kuko muri amavyumva novuga tuba tugiye mu bijanye n'akaranga naho Igisabo gica gifise novuga n'ubushira cyafise akamaro kadasanzwe na cyane ku bantu borora inka, abantu batunga inka, abantu bakama niki rero nico gituma twimviye tuti reka rero dutoye iryo zina rivuga ku ruhande rumwe ibijanye n'akahise mugabo kandi rivuga ibijanye n'akaranga. Ibijanye n'akaranga n'ibintu dukwiye nibaza yuko twibagira, ariko dukwiye kubisigasira kugira ntibigire naho bija kuko nivyo biranga Uburundi bwa nyabwo. Tuko tuja mu iterambere ariko hari ibintu vyatugize uvuze Uburundi ari byo byumvikana bitezwa kugumaho. Reka ndabashimire cyane. Hama Gisabo twamwavuze yuko yaraje kugira ngo ishire ishusho ahabona, dufatiye ku ntumbero mwari mwihaye ico gihe aho muko mwagomba gukora gushika uno munsi ubona mugeze kuri pourcentage zingahe? Aho ndakubaza ico kibazo imbere yuko recha twinjira mu bibazo muhura navyo mu ngorane ndetse n'ivyiza mubonamwe. Neza cyane, ico ni kibazo ciza. Sinovuga ko turashika ku ntambwe twashaka 100%, ariko ku munsi tuguma dukura, ku munsi turabona ko twateye intambwe, turavye inyuma tukavuga tuti bwabundi hari ikintu twakoze, hari ikintu twashitseko. Tugitangura intombe twihaye yari yo gutumira abanyamahanga kuza mu Burundi, kuko ico gihe twatangura abanyamahanga ntibumva kumenga botembera mu Burundi, bumva ko baje mu Burundi umenga ntibyo kunda. Kwa kugira ngo tubatira ko kamo tubabwire ko Burundi bugendegwa, Uburundi bugendwa, Uburundi bishoboka kuza kwatembera, kandi ko mu Burundi dufise ibintu vyiza kandi byinshi byo kurata Imana yaduhezagije. Kandi byinshi dufise ni kama, si ibintu twakuyumve mu nyuma ngo dushireho, oya ni kama. Hanyuma ikindi twashaka kwari kugira ngo abarundi bumve ko Burundi ari ngabe Imana yaduhaye, hama babunezererwe, banezererwe ibyiza birimwo, babibone babimenye, ndetse bongere babirate, baterere muri iryo terambere ry'ico gisata, hama Burundi bandanye butera imbere. Rero aho tugeze sinovuga ngo tugeze kuri pourcentage ingana uko canke kuriya, mugabo twebwe turavye inyuma tuvuga tuti wanguha turiko turagenda kandi ntambwiriyo, kuko turabona abarundi bari inyuma yacu, turabona abarundi bariko baritabira ivyo bikorwa, turabona n'abandi barundi bariko baterera mu kutanguza amashamwe cyangwa amagence de tourisme, nayo nyine afise ico afasha muri uko guteza imbere ico gisata. Rero twebwe turishima tukavuga tuti ko abarundi batwumviye kandi kare wamenga ntibishoboka, none uko byakunze ndetse n'abandi bariko baraza, ntituzovuga ngo tuzoshika ahantu tuvuga ngo twarashitse, oya ni igikorwa tuzagomizako. Nico gituma ku munsi tuguma turondera ukuntu bose iki kintu bokimenya ndetse bagaterera mu buryo bashoboye. Ni vyiza cyane iki kintu mwiyumviriye abarundi ubwabo bamenye ivyo dufise ivyiza vyacu, kubera birambabaza bana generation yacu. Tureke mwebwe ushobora kuba wakuze kuri za bande za kera bimwe bakoresha amamanyeto, twe dukuze muri generation ya flash na CD. No kuvuga ngo kahise genzi mu mutwe ni filme za Jackie Chan, za Badonien, za Barambo 4 Barambo, kandi hariho ingwano nyinshi zabaye mu Burundi. Twumva abantu baratsinze barumariza, baranesheje abazungu runaka, barirukanya abakoroni. Ivyo generation y'ubu no kubwiza ukuri benshi ntavyo bazi. Imonde irikiragenda iba nyene yubakira kuri social media. Rero uko monde igenda irubakira kuri social media niko ubu imitwe yacu abana umenga baravoma kuri rya soko y'intuze ya social media. Rero ukasanga ibiri kuri social media vyinshi nta kahise ku Burundi kariho. Hamari wavuze kubijanye n'ibibanza kama dufise nibihe ducishitsa ku mayange cyane cyane musanzwe munatemberezamwe abantu ngaha muri Gisabo tose. Ego murakoze cyane. Ibibanza novuga kama tubisanga mu mugwi canke mu muce w'ibibanza novuga bijanye n'ibidukikije. Mu bibanza kama novuga na ya mashambo usanga dufise ya cimeza, aho tuvuga nka park za Rusizi, dafise Kibira,
turafise Ruvubu, ako tukaba dufise n'amareserve, tukaba dufise Kigwena, tukaba dufise na Bururi ndetse n'izindi. Ariko kandi iyo tuvuze ibanza kama ntitwibagira n'ibindi bintu henshi bitari nk'ubu ndavuga amashuha. Ubu turafise amashuha menshi mu Burundi. Hari dufise mu bumanuko, mu burengero, mu buraruko, no kuvuga nibanza byinshi. Ariko kandi turiko tuvuga ibi vy'Imana yaduhezagije, ntitwibagira ibiyaga. Murazi ko Tanganyika ari kiyaga kivuga hangwa cyane kubera amafi avayo, abantu bose barayishimira. Nuvuga hari indagara zivayo ndetse n'uburyohe bwazo atahandi hantu ushobora kuzisanga izo ndagara. Haruhande y'ico kiyaga turafise ibindi biyaga, turafise nka Lac Dogodogo, turafise za Gweru, za Cohoha na Gwihinda. Gwihinda yoyo ifise akandi karusho ku buryo n'inyoni ziva iburaya zishobora kuza kuhagira uburagamo mu gihe hariya ubuzima budakunda. Uca wiyumvira ariko ukuntu Imana yafashije izo nyoni cyangwa ukuntu inyoni zishobora kumenya mbega tuve iburaya igihe cyahe hama dushike mu Burundi, ntizishikire kuri Lac Dogodogo canke kuri Cohoha mugati kaja kuri Gwihinda. Uca wumva rero ubwo bwiza canke ubwo butunzi dufise Imana yaduhezagije ndetse dukwiye kwishimira abarundi. Ukumva nk'umunyamahanga araje kubiraba mugako ugasanga umurundi ibyo bintu ntabizi. Nico gituma rero dukwiye gufata iya mbere kugira ngo ivyo bimenye tubimenye, hanyuma tubiratire abandi, hanyuma tunezerwe ivyo tuzi. Burya ikibira kiragendwa kweri? Ikibira kiragendwa gose, mbere baza ko dufise kimwe gusa. Kiragendwa, abantu benshi bashitse mbere bashaka kuca bigumirayo. Tena maze ushika imusigati umbwiye ko no kwinjira sinokwemerera. Harya kiragenda. Yego, urashobora kuba udaciye muri musigati mu gashaka nk'Ibugarama canke Kayanza, aho urashobora kugenda. Bo naho ikibira kiba ntidusha mu nzira zose. Hari inzira ziba zaragenewe guca zifasha ingenzi kugira ngo bashobore gutembera muri ayo mashamba. Muzompa amahigo umunsi umwe tujane. Karibu mbere turafise igikorwa nk'ico itariki 31 z'uku kwezi gushika itariki 1 z'uku munani, tuzoba tuja Kibira, hanyuma duheze tugende kuri Teza tuje kuraba biriya biyaga byari hariya mu Kirundo. Hanyuma kandi tuzoronka n'akaryo ko kuganira tunge tubone intore kuntu zitamba. Ariko je nibaza yuko unwaye mu Kibira wogenda umpetse bro, wogenda umpetse ku mugongo. Oya sinoguheka. Ari imafu ntiziterana mufe imafu mu bisanzwe burya ibikoko mu gihe bitabonye ko ushaka kubigira nabi, erega navyo birakundana kandi birakunda abantu bitemberera. Ahubwo kenshi iyo abantu bashitseyo bakabona burya bwiza baburiyo, ivyatsi biba bihari, ukuntu biba bitotahaye, ukuntu akayaga kaba kahari, akamoto k'ivyo biterwa biba bihari bitandukanye, hari abantu bashaka kwigumirayo. Rero urumva n'ahantu umuntu aba akwiye kuba kuko nta bushuhe, nta gukanya vya cane, uca usanga umenga uri mw'iparadizo. Mura kenshi reka manze ntumire abantu bariko baturaba nkuko namye ndabibabwira, ndabatumire kugira subscribe kuri channel yacu, kama nongere ndababwira ikano vraiment mu gipartage gere kure kuko Uburundi ngo sibanza vyinshi buragendwa. Ingo wirabira inyoni, ingo wirabira ibikoko utarabona, ingo bagutembereze ko muri Gisabo to ndakunda kubona bagira ikivugo ngo ingo ndakwereka Uburundi. Ariko kare je numva iryo jambo rikoreshwa cyane mu gusohora abana. Ryageze gute muri Gisabo to? Je mfise ibibazo vyinshi no musi. Ryageze gute ngaha? Ego tuguma twiyumvira ku mwanya mbega ni ihe ntumbero dufise ubu. Nivyo dufise icivugo kivuga ngo hospitality, discovery na relaxation. Navuga mu Kirundi ngo murazi ko bavuga ko abarundi twakirana, dushaka guteza imbere iyo mpano dufise yo kwakira abantu ndetse b'abanyamahanga bose atawe turavye ngo uva ngaha canke hehe tukabakira neza. Murakirana mwamaye n'amazi aryoshe cyane, muzoze namwe hayabayeko. Nawe umutezi w'inkuru bwabonye. Hanyuma ikindi naco iyo tuvuze discovery ni kuvuga dukeneye ivyo bintu twatuzi ko bitabaho tubimenye. Rega tuzorata ico tuzi, ariko hejuru y'ivyo byose tuba dukeneye kumva ko turemurutse, kumva ko tugeze ahantu nyene, tukumva ko bya bintu by'amaserese byaheze byagabanutse. Kenshi iyo tubuduga n'abantu bavuye ngaho Bujumbura ubuzi bwarishe nyene byaraze bashize ari batanga ngo
ngo none tuzosubira i Bujumbura gabasha nico twe dushaka rero mbega nta kuntu twokwibakira hariya shaka tukigumirayo hanyuma igisagara tukareka kuma tugivogera cyane Tanganyika mutayiduganye tutaguma tuyivogera urabona Tanganyika tuguma tuyivogera ariko ico shaka kuvuga nuko tuba dukeneye akanya ko kuva muri ubuzima tuba turimwo umega turugaranye tukaja handi tukabona ukuntu ibintu bimeze tugahema kakayaga nyene ka novuga kabiriya biti vya hariya akayaga nyene ka novuga naturel gasa gatandukanye n'ubushoye bw'Ubujumbura abantu mugiye mu mavakansi abantu muri reka mu mwanya canza ku ruhande rw'abanyeshuri ko ikiganiro tuko tugikora muri sama tuko tugikora benshi bagiye mu buruhuko abantu mugiye muri mu kiruhuko sinzi ishobora kuba ari kiruhuko cy'akazi cyangwa iki ni musange gisabo tuzo babazungurukane mu ruhuke kuko abahinga bavuga yuko best way yo kuruhuka no kuruhutsa ubwonko kuva mu cyo warimwo ugahindura kuryama ni vyiza ariko kwirelaxinga navyo ni vyiza kuruta ku ruhande rw'abanyeshuri abahejeje ama exeta stress z'amashuri bibaza ati ziragabanutse omwe canke ziranaheze uniforme za buri munsi nabo nta kintu bategurira kugira tugira ko tuvugana programme mufise muri rino cineza tuvyinjiyemo neza cyane murakoze nk'igiko twateguye cimirije hari muri yo ntumbero nyene kugira ngo abanyeshuri bari mu buruhuko nabo bisange kuko ibindi twatubitegura bibereye ku ishuri mugo bari mu karuhuko nibaze hanyuma tujane turyoherwe ariko naho bimeze uko bo nyene bashobora kuturondera hama tukabategurira inovuga iki wabo nyene igishushe kandi nibaza ko tuzogerageza kugira ngo bose bashobore kumva ko bishoboka abanyeshuri mutegura ama voyage d'études s'il vous plaît abanyeshuri mutegura ama voyage d'études ni mugendere gisabo tuzo babazungurukane kugira ngo kandi icambere nibaza ko habari safe nani ndacibagiye umutekano w'abantu mutwara umeze umutekano bukwiye kuko ikintu cyambere dushimbe n'umutekano wabo tuba turi kumwe yego hanyuma kandi ku banyeshuri ico no babwira ndetse bo abarundi bose ndetse n'abanyamahanga twebwe novuga ku kijanye no kunezeza abakiriya nibaza ko dufati ya mbere dufise uburyo tubikora ku buryo umuntu uko agiye atari kwagaruka ico ni kimwe tugenda hano tuzi aho henshi twarahagiye ibanza byose bigenderwa twarabigiyemwo turabizi nta muntu tuzimiza no kuvuga tukujanye turamenya ati wewe ufungurira ngaha urara ngaha utembera ngaha aha dushaka uzuveyo umeze ukuntu ku buryo umuntu avayo yamenye ibintu byinshi byabijanye n'akaranga bijanye n'akahise bijanye n'ibidukikije ndetse akamenya naho tugiye intara tugiyemwo erega abantu usanga batazi ni intara naho Bujumbura tubaye ugasanga ntazi n'umutwara sivyo aho simvuze rero za ntara za ruguru uti ukamaza ati duciye he nyombe asha ugasanga ntibyoroshe tuba dukeneye kumenya mbega intara zigize Burundi nizahe mbega ngaha muri intara himbukiki abantu baho mbega ikibaranga mu bijanye n'akaranga n'igiki mbega n'igiki ni ibintu byinshi baba bamenye ni ibintu byinshi bazohamenyera gusa jewe ndi n'umunyarusa ko nimba utaru nabizi ngende ndabikubwiye hari akantu nabonye hariya imbere yuko turangiza ntitwavuga yose nkuraga nibaza yuko ivyo ivya gisabo to ntawo bimara nzanira kariya akantu hama dusigura bariko baratura muri kano kanya na gaki gakora iki niki banuko muradukurikirana mugume hafi yaho muri namba y'imashini zanyu tugira turaba akantu jembo na rubaho rurimwo imitahe sinzi akanagaki mu kurangiza kugira ngo tubwire abarundi mu bisanzwe nko nariko ndabivuga burya twebwe mu byo twishinze ni no guteza imbere akaranga k'igihugu canke ku Burundi bwacu ko iki dushaka guteza imbere akaranga nuko tuzi ko akaranga ni karanga muntu kacu niko kadutandukanya n'abandi bene igihugu bava mu bindi bihugu sivyo nico gituma rero akaranga kandi nimba dushaka kuzogumya kano karanga muntu nuko ibijanye n'akaranga tubishira imbere iki none ntacuzi oya iki bacita ikembe iyi ni ikembe rero ni ikintu abakera bahora bakunda kuvuza na cyane bari ku rugendo kugira ngo ntarambigwe hari n'abatekeye impamba akayitekera yibaza ngo ayifungura ugasanga yibagiye kuyifungura kubera iki akakamumaza irungu mura numva mu nanga za maconje cyangwa umuduri
inanga hajya iduri canke hajya ibintu baririmba bya bintu baririmba bavuga bukebuke kadukure n'iki gisabo batwumvirize neza irya nibaza ko bayita irya ni nanga kajya kavuga buke ni kembe urakoze cyane abakunzi ba Burundi Kingdom TV mwana uno munsi n'ibintu bidasanzwe ariko byinshi mwobibonera ku nzira byinshi mwobibona twishikiye kuri tele byinshi mwobibona mugendeye gisabo tu imbere yuko turangiza nibaza yuko turaza guha karyo abantu badashobora kuba bumva ururimi rw'ikirundi ariko kubumva ururimi rw'ikirundi bo kwimvira ati mbega bo basangahe mutange adresse mungire mutange na contact kugira ngo ababaye interested bavuge ati twabasanga hanaha. Ego murakoze cyane twe dukorera aha hitwa muri Kigobe Sud ni kwibarabara ya Etats-Unis bavuga ngo Avenue des Etats-Unis ni urupangu inimero 3 mu kigo citwa IGA aho niho dukorera hanyuma inimero za telefone dukoresha ni 79 amajana 744 amajana 610 ndasubiramwo 79 amajana 744 amajana 610 aho irakora kuri WhatsApp no kuri nabuhamagara guhamagara bisanzwe gisabo inimero mwazumvise ariko reka genda bihere adresse nk'abasevire manze avuga ngo Avenue des Etats-Unis bibi bintu birebire uraza nkuje ku mutoyi yo mu Kigobe mwese murahazi juste uvuye mwibarabara nibaza kwibarabara riri opposite canke rirabana na campus Mutanga University campus Mutanga ibarabara nyene riduga rija mu Gihosha cumanuka nkuja munuze ya ku mutoyi barahazi kwa Shegerard campus Kamenge mumbabarire uri okay kwa Shegerard abantu bakunda gacupa basaba bumva ningoga uri kwa Shegerard ucuraba mu ruhande go nini face biroroshe uca winjira mu go rupangu rufise ama immeuble menshi ya Rosary de reception naho ucubaza ubonye wese biroroshe manukana mu kabarabara kaja kwa kuri mutoyi hama uce uraba hirya ya Shegerard uca wabona neza cyane bakuteho agakembe umunota umwe gusa tumbe ibi ni bicirarangisho kama ni mugire ngo ni byaro turiko turavuza kijembo na rubaho bashize ku byo ituma karanga kabagakenewe mu guca Burundi ikintu cy'akaranga tukagendere babavandi ikintu cy'akaranga tukagendere cyane nuko abariko baradukurikirana mushobora kuba muri aho muri hose nkuko twatangoye tubivuga mugendera Burundi ni nyabagendwa amahoro akwiye nama numva n'amatangazo yuko ari naco gihugu gishobora kuba kirimwo corona nke cyane ibaho kwisi naho tutovuga ngo twijajare ngo nta corona ihari tubandanye twikingira murana natwe sanitize biri ngaha hafi kugira ngo dukingira amagara n'ikintu cy'agaciro cyane ariko mugendera Burundi nyabagendwa hama I want just to give chance to the people who don't understand Kirundi. We're using our local language, which is Kirundi, but there are other people from like Australia, like Kenya, East Africa, Uganda, Rwanda, all over the world who don't understand Kirundi. Can you just introduce yourself? Who are you and what are you doing? And how about Gisaboto? In Gisaboto, what are you doing here? And to invite those people to visit Burundi. I think that is your vision, to invite the foreigners to visit our country. Just in some minutes to introduce to the auditors and tell them who are you and what are you doing. So thank you very much. My name is Odasinda Bahawe, a co-founder and CEO at Gisabo Tours. Gisabo Tours is a tour operating company started in Burundi in 2019. Well, we started this company with the one objective, just to brand or to rebrand the image of Burundi and to push Burundians to appreciate the beauties we have in Burundi so that we can help one another or put our efforts together to attract foreigners and end up by visiting Burundi, which has got a number of beautiful attractions spread across the country. So now what we're doing is just offering this opportunity not only to Burundians but also to internationals so that they can
easily get connected to the different places we have in Burundi and still contribute for the development of a tourism company in Burundi. Yeah. Okay, thank you very much. Well, all I can say to our authors, just visit Burundi, visit Gisabo Tour. And I think that you can give, if it's the phone number, if it's email, for those people to contact you back. Yeah, thank you very much. Before giving you my number, I would like to say that Gisabo Tours is the pioneer of local tourism development in Burundi. So if you feel you want to get connected to the locals, please do contact Gisabo Tours on this following number, 79744610. I repeat, 79744610. You're always welcome. Visit our social media handles. We are on Facebook, Gisabo Tours. We are on Twitter. It's arrobas Gisabo T, and on Instagram it's Gisabo Tours. When you like our page or when you follow us, you will see everything we are doing, and you can easily contact us and we'll get back to you. You are welcome, my people. Burundi is a peaceful country, I can say that. And Burundi have got many places, beautiful places to visit. So you are welcome. And here we have someone I can say a culture, a culture thing that we play. And you will not find this one in other country. I don't think. Yeah, in East African community, we have got such instruments because African has got some common cultural features. We've got some common stuff as far as culture is concerned. The reason why when I went to Uganda, I found this. When you go to Rwanda, you find this. But we are the best. I would say so, right? Yeah. Can you play for our auditors, please? Play. People, you got me, you get me. Yeah, this guy, this instrument is really a best friend, right? Yeah. Is a best friend. I remember when I was, talking to Burundians who grew up a long time ago. They told me, this is a best friend for travelers. When you're traveling, this can be a good companion, right? You play it while you're walking, and then you can walk kilometers and kilometers without being tired. But again, when we're taking tourists to different attractions, we play this so as to entertain them, right? Or when around the bonfire, this can still help us to help, when we're telling the stories, stuff of the kind. This is really an interesting instrument. It means a lot to me and to the tourists. Thank you very much, my people, and you are welcome in Burundi. Burundi is here for you. Burundi is a peaceful country, like I was saying. So you are very welcome. And this is Burundi Kingdom TV, the best channel, YouTube channel in Burundi. Just ask you to subscribe to this channel, comment and share. We need your opinion, we need your comment for us to see where we must improve ourselves. And then you are welcome in Gisabo Tour. Just the last word for our auditors, the last one. For the audience, I would say thank you very much. We anticipate to congratulate you on the effort you really make just to join Gisabo and visit the different attractions we have in Burundi. Not only visiting them, but also participate in the branding the image of Burundi, invest in that sector, and tell people to join their efforts so that we can, develop that sector. Because this sector can generate enough money that can help in developing other sectors of our country. Thank you very much. Give me your hand. Give your hand to Gisabo Tour. Give your hand to Burundi Kingdom TV to rebrand the image of our country, to rebrand the image of Burundi. Because we are not going to ask Burundi what Burundi gave to us, but the Burundi will ask us what we have given to
eat, to him to eat, the thing like that. Okay, nkuko twari babwiye bagenzi, twari kumwe na Audace wo mu founder akaba na CEO niko no bivuga wa Gisabo Tour. Twavuganye ibintu byinshi ariko ntiduhejeje, tuzogaruka mu indi episode. Nibaza ko ikindi gihe tuzobashikana ku matere kugira ngo mwirabire tuvyure n'inyota yanyu. Ariko ikintu kimwe ngo nzavuga ati mu kuboko kwawe, ku kuboko kwa Gisabo Tour kugira ngo dusubire tugaragaze ishusho yo Burundi. Burundi ni tuzobaza ico bwaduhaye, ahubwo bwo tubaza ico bwaduhaye. Uburundi buduha amazi meza, buduha akayaga kameze neza. Uburundi buratumerera isi kamera. Hasigaye ko natwe tubwubaka, niyo mpamvu twabatumirira kubwubakira twese hamwe, kandi birashoboka. Gira subscribe kuri iyi chaîne, gira commentaire utwereka aho twananiwe naho twashoboye n'ivyo twobazanira, kandi ivyo muba mwipfuza. Partage iyi link kugira ngo bishike kure. Ndabashimire cyane Audace, ngira ko ndababasaba akajambo kanyuma mubwira bari ko baradukurikira baduha mwanya wabo. Okay, thank you very much. Nangure mu Kirundi mwakoze Cyongereza twahejeje. Ego nagenda bashimiye cyane kubona mwaduteza amatwi ko muzo kanda subscribe subscribe, hanyuma ukamwemeye kuzokurikirana ibiganiro by'iyi TV, hanyuma kandi mugakurikirana ibikorwa byacu. Turabatumiriye kubanda mukurikirana ibikorwa byabo, ariko kandi tubabwire ko keneye ko umurundi wese cyangwa umunyamahanga agica atereye kugira ngo igisata c'ingenzi gishobore gutera imbere. Twebwe rero turi ngaho kugira ngo tubafashe, tubashikana aho hantu hose bikunda n'ahadakunda tuzahabashikana, kuko iyo niyo mugambi twigiriye. Ariko kandi mu byo dusanzwe dutanga kandi hariho no gutunganya ibikorwa bijanye n'akaranga, turatunganya kandi n'ibijanye n'amahotrete ku ma organisation atandukanye, ndetse turakora n'ibyo twise team building activities, n'ibikorwa bifasha abakozi kumva ko boje hamwe hanyuma bagaduza umwimbu kugira ngo aho basanze bakorera habandanye hamera neza. Nuko murakoze cyane. Ikindi nababwira ingo tubere ku Burundi, hanyuma muzoheze mu bubone, muze murate canke muze muganire ico muzi. Ingo tubere ku Burundi muzorate canke muje kuvuga ivyo muzi. Ingo ndabereke Burundi Kingdom TV, mumenye amakuru mashasha, mumenye ivyo mutari muzi. Twese hamwe duduze Uburundi kugira ku rundi rwego. Sinibagiye kubabwira yuko mwari kumwe na Blaze the Best, umuhungu wanyu. Genda nimba ufise umuntu nawe afise ivyo akora, nimba ufise umuntu w'umuririmbyi, umuntu afise impano ataramenyekana, aturondere, gira commentaire dusigire nimero yiwe cyane nimero yacu muri ko murayibona ngaho imbere ya ekran zanyu. Muturondere, tuzobashikira muzoba muri hose kugira ngo twese hamwe tuduzanye, kuko intumbero twihaye nka Burundi Kingdom TV tuvuga duti impano yanje ihari kugira ngo ikuze gwawe. Cyari gano cyanyu Burundi Talent Show. No musi vya bitandukanye na show, kuko twavugijwe ikembe, twabwiye ivyo Burundi. Nibaza yuko mwaryohewe cyane. Reka renda baseze ndababwira ngo Imana ibandebera amaso yoroshe cyane, ibagirire impuhwe. Abatari mu byiza mwihangane n'ikisi imeze, abari mu byiza namwe enjoy your time. Rumva igihe cyo kutwenga kirahari, mugani igihe cyo kuriyo cageze naho turavyakira, ariko Imana byose ibibona. Yari Blaze Hakizimana kuri mic, yari Burundi Kingdom TV. Ciao. Ndakurekwa ariko simborekwa nje yene nangira badinyoye.